mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Abenshi bagiye mubaza ukuntu umuntu ashobora kuverifya konte canke page ya Facebook ikagira ijya page ya bleu yerekana yuko uri verifiye yaba page canke konte. Kurwo rero nivyo ngiye kubereka step by step muri no video. Nyimba rya mbere uje kuri no chaîne ndaguha ikaze, nitwa Strong Will de m'entretenir en ligne. Ubundi ngaha kuri chaîne tubaha content zijanye no gukuza chaîne ya YouTube, ariko turabaha n'izindi content zijanye na social media zijanye navyo. Kuri ubwo nyimbo ukunda content nkizi tuguhamagarira kufyonda subscribe canke s'abonner kugira uzobe notifié chaque fois dushize ko video ushasha. Hama kandi tukibutse yuko mbere ko dutangura nyimbo ufise ikibazo ukeneye kumenya kujanye na YouTube, ikibazo kicanke kiri urashaka gisiga muri commentaire hama tukikorera ko mu ma video yacu akurikira. Tudatevye rero reka dutangure video yacu. Bon, imbere yo kutangura urakeneye ibintu bishaka kuri bibiri. Icambere bishaka ugende muri Facebook yawe hanyuma ukopie link nyimba ari page ukeneye ku verifya canke nyimba ari konte, ubishaka ko ugenda muri iyo page ukopie link ya nkuko ubona nabigize ngaha. Urabona ko nayikopye ngaha. Turaza kugeraho turi muri Facebook dukenera kuyikola. Urumva utabaye wayikopye en avance biza guca bikugora kuvuga ushaka kugikora ubwa mbere uwe wagize copied kuri board ya kugira uzo gushugira cole vyoroshe canke paste. Cyo ncambere cyakabiri keneye gukora bishaka ku office identité yawe muri telefone yawe. Ishobora kuba karangamuntu isanzwe iyo bita ID, national ID, canke ikaba driver's license canke permis de conduire mu rurimi rw'igifaransa, canke ikaba passport canke urupapuro rw'inzira. Ikintu nk'ico uteza kubishaka ufotore ubu ufise amafoto ya kimwe muri ibyo ndaberetse ubu yifise muri galerie yawe, kuko turaza kugera hano nyine tuzagukenera kuja muri galerie tuyishireko. Navuga ko bifise ivyo umaze kubifise ivyo oye ucugenda kuri Facebook yawe, kuri app ya Facebook. Hama c'est pas n'importe quel Facebook, urana ko ziri kwinshi hariho Facebook Lite iyi ngaha hakaba ni Facebook iri fu ifise ama option yose. Ndakuvuga uciye kuri Facebook Lite ça va pas marcher, nibiza gukunda bishaka uje kuri Facebook. Iyi Facebook iri full yugurure. Hamugeze ngaha intambwe ikurikira no kuja ku aha hejuru hari uturongo dutatu ngaha ufyondeko. Hamushitse ngaha ucumanuka munsi kushikire help and support. Ucushonda kuri help and support. Hama intambwe ikurikira niyo gufyonda kuri help center ngaha. Ushitse ngaha ucushonda ngaha handitse search ngaha. Gacha wandika how do I request a verified badge. How do I request? Okay, gachuko fyondako. Ucushenda kuri option ya mbere how do I request a verified badge on Facebook. Fyondako. Hama intambwe ikurikira niyo kumanuka gatoyi munsi ngaha gutya. Hama gacha fyonda kuri fill out this form, verify your profile page. Ufyonda kugira wuzuze ibisabwa. Hamushitse ngaha barakubaza yuko ushaka kuverifya page canke profile. Nyimba ari page ufyonda kuri page, nyimba ari profile naho ugafyonda kuri profile. Hama yaba page canke profile ucugira pastinga ya link twabanza gukopya en avance. Nkanja fyonda ko ngumize ku rutoki hama fyonde paste ikijamo ya link twakopya bwa mbere. Canke baye wibagiye kuyikopya en avance urashaka no kuyandika ntibigoye. Akenshi bari juste www canke www.facebook.com hama / n'izina ryawe. Waye wayiravye en avance ku machine urashaka kuyandika bisanzwe utamugiye ushobora kugira paste. Hama ugacuduga gato ugacagura ubwoko bwa document uri kurakoresha mu kuverifya. Ishobora kuba ari driver's license canke passport canke national ID. Ushaka ugomba gukoresha par exemple ngire passport
hanyuma ugaca ufyonda ngaha kuri choose files kugira ushiremwo utwari muri galeri hama ushiremwo ico cangomwa cagomba gukoresha mu kuverifya. Cagura yerekana umwidondoro wawe aho uri, urabona ko yagiyemwo, hanyuma ugaca ucagura na kategori ya page canke konte yawe, kategori yayo ugancagure brand, hama ushaka kwandikamwo ubwoko bw'ahantu bubikira mugabo ni optional, simpaka bigire also known as byose ni optional, ushaka kuravyuzuza canke ntuvyuzuze, ariko ngaha ucushirako izindi link ushobora kuba ufise zija kuri social media zindi nka za Instagram, Pinterest, LinkedIn, Tumblr, whatever social media ucuza ukadushiramwo jite kugira pour fortifier request yawe, hama uhejeje ugaca ufyonda kuri send. Usunyuma ukaja kuri profile yawe canke kuri page yawe, uwacu usanga yabaye verifiye canke naho bakurunkiye notification ikubarira yuko utarakwiza ibisabwa n'amategeko kugira ube verifiye, ariko ko wazoca bakumenyesha ubaye wakwije ibisabwa, nuko rero uba verifya page ya Facebook, ariko si misi yose ucuba verifiye kuko baraba vyinshi, bararaba kusanzwe ufise influence mu karere kawe, canke bakaraba na content zawe ko ari content ziri unique, atari content z'abandi bantu zifise copyright n'utundi twinshi. Kuri ubwo rero woca muri processus, ariko nta garanti ihari yuko biza gukunda ko page yawe canke konti yawe iba verifiye, ariko ashaka kugerageza kugira uraba amahigwe yawe. Nuko rero nyimba hari ico wize muri no video, niba bagiye kufyonda like na share, hama nyimba ufise ikibazo ushaka kugisigaho muri description, ndaza kugerageza kwishura mu mwanya mwiza. Hama nyimba utinjira mu muryango wacu wa YouTube, no guhamagarira kufyonda subscribe kugira uzobe notifiye chaque fois dushizeho bishasha. Kuri ubwo naho utaha.